Iyi ni inkuru idasanzwe ya Joan Laporta, umugabo yahinduye amateka ya Barça. Ku munsi wa Mungu uheze tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa Ntwarante mwaka wa 2026, Joan Laporta yatowe ku majwi 68% kugira ngo ayobore umugwi wa FC Barcelona ku ncuro ya gatatu mu kingo c'imyaka 5 n'uvuga gushika mu mwaka wa 2031. None Joan Laporta ni inde? Ni umuyobozi nyabaki? Ni igiki azomarira umugwi wa FC Barcelona? Abavyeyi bamise Joan Laporta Israq amenyekana ku izina rya Joan Laporta. Yavutse igenekerezo rya 29 ruheshi n'uvuga ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 1962 mu gisagara ca Barcelona muri Espagne. Ni Mushingwamanza, umuyobozi w'inkino kandi yigeze no gukora mu vya politike. Azwi cyane ku isi yose kubera kuyobora umugwi wa FC Barcelona mu birongo bibiri bikomeye cyane kuva mu mwaka wa 2003 gushika mu mwaka wa 2010. Hanyuma asubira kuyobora kuva mu mwaka wa 2021 gushika n'ubu. Laporta akomoka mu muryango w'abanya Catalunya. Yize amategeko muri kaminuza y'i Barcelona, hanyuma yongerako ubumenyi mu mategeko y'amashirahamwe hamwe no mu bijanye n'amatagisi ku kigo citwa Abat Oliba i Barcelona. Inyuma yo kurangiza amashure yiwe, yabaye umushingwamanza w'umwuga, abanumwe mu bashinze ibiro by'amashingwamanza vyitwa Laporta and Arbos Advocates Associates. Ariko naho yarafite ubuzima bwiza mu by'amategeko, Laporta yarasanzwe akunda cyane ivya politike hamwe n'ivy'inkino z'i Catalunya. Yarasanzwe akora ibikorwa mu kibano cyane cyane biciye muri fondation ya Joan Cruyff, mbere no mu bihatari bwabe umuyobozi wa Barça. Laporta niwe azwi cyane nk'umuyobozi yatanguje ikiringo c'intsinzi zikomeye za FC Barcelona mu ntango z'imyaka y'2000. Ushobora kwibaza uti ivyo tuzemezwa ni iki? Ibintu bitangaje byaranze Laporta ni ibi. Inkomoko n'umuryango wiwe ni ibi. Urugendo rwiwe mu buyobozi bwa Barça rwaranzwe n'ibiki? Mu kiringo ciwe harabaye ibibazo n'amatati mu buyobozi. Vyo byari byifashe gute? Byarangiye gute? Ni akahe karusho Barça igiye kuronka kukuba asubiye kuba umuyobozi? Ndabaramukije, nitwa Wilfried Rambona bantazira wifi. Kinyamakuru ni Wi-Fi Sport canke Wifi Sport cha WFI Sport. Gisoma kumva gikorohera, gikorera kuri Facebook na YouTube. Kaze midonindo ry'inkuru. Laporta nk'umuyobozi w'umwihariko mu mupira w'amaguru. Ku munsi wa Mungu tariki 15 Ntwarante uvuga ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026, Joan Laporta yongeye gutorwa kuba umuyobozi wa FC Barcelona ku majwi 68% ku manda izomara imyaka 5 n'uvuga gushika mwaka wa 2031. Ubuzima bwiwe bwose burangwa n'intsinzi zikomeye, ingingo zikaze hamwe n'inyifato idasanzwe ituma asa nk'umuntu wo muri filme umupira w'amaguru w'isi. Misi yose naravye filme, acteur niwe yamatsinda. Laporta ameze nkawe. Laporta azwi nk'umuntu afise umutima mwiza bikomeye cyane. Amajambo yiwe akomeye, uburyo avuga ibintu atagutinya, hamwe n'ingene yambara bituma kenshi aba inkuru ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu mwaka wa 2024 yongeye gutangaza abantu benshi kubera guhindura cyane umubiri wiwe. Yaragabanije ibiro vyinshi inyuma yo guheba ibinyobwa birimo isukari nka Coca-Cola n'ibiribwa biryoshye cyane. Ubu avuga ko akora imyimenyerezo kandi anywa ikawa itarimo isukari, akurikiza impanuro ivuga ngo fungura nk'umwami ujye ku mugoroba nk'umukene. Ibi bigaragaza ko gukora imyimenyerezo ngororamubiri, sport no gusuzuma ivyo umuntu afungura ari ingirakamaro ku magara ya buri kiremwa muntu. Kuri Laporta byatumye atavyibuha birenze, maze abayirinze indwara ziva ku kuvyibuha birenze. Hari ibintu bitangaje byaranze Laporta. Ubuzima bwa Laporta burimo ibintu byinshi bitangaje byagiye biravugwa cyane. Mu mwaka wa 2005 ku kibuga c'indege ca Barcelona yarigeze kwikura impuzu agasigara yambaye izo musi mu gihe
zigenzura ry'umutekano mu kwiyamiriza imashini yakomeza kumutera urwamo ku muryango w'inyuma. Ivyo bikaba byabonye nk'ibintu bitangaje kandi bitwengeje bikozwe n'umuyobozi. Ku rundi ruhande, Laporta ntatinya kuvuga ivyo yiyumvira. Kenshi na kenshi yaragirije Real Madrid ubujyajya hamwe no gufashwa n'abahagarikizi b'inkino mu mateka y'umupira w'amaguru wa Espagne. Yaranagiye kandi mu bibazo byinshi by'amategeko harimwo ukwikekwa kuguha igiturire abahagarikizi b'inkino muri Espagne mu kibazo cyitwa Affaire Negreira hamwe n'ibibazo bijanye n'ivy'ubutunzi. Laporta ni umuyobozi yagiye arafata ingingo zikomakomeye. Mu biringo by'ingorane zikomeye z'ubutunzi bwa FC Barcelona, Laporta yarafashe ingingo zidasanzwe kugira arokora umugwi. Yashize mu ngiro uburyo bwiswe leviers économiques, aho umugwi wagurishije bimwe mu byo wari utunze kugira ngo ushobore kuguma uhiganwa n'iyindi migwi ikomeye. Nk'akarorero, yaragurishije ibice 25% by'ivyinjira ku mashusho y'umugwi mu kiringo c'imyaka 25 kiri imbere kuri societe y'abanyamerika yitwa Sixth Street. Nabwiye yagurishije ibyo bita 3TV. Iyo diri yinjije Barça akanoti kababa imiliyoni 667 n'uduce 5 z'amanyaburaya. Yarinjije kandi n'izindi miliyoni zirenga 440 y'amanyaburaya mu kugurisha ndetse atanga ibice 49 kwijana bya studio y'umugwi, agurisha imyambaro, ibipande by'ubwatsi byasigaye ku kibuga n'utundi dukoresho. Ako kanoti kafashije mu kugabanya amadeni uwo mugwi wari ufise. Imwe mu zindi ngingo zikomeye cyane yafashe ni ukureka Lionel Messi akagenda mu mwaka wa 2021 kugira ngo umugwi ushobore kurokoka mu bijanye n'ubutunzi. Naho byari bigoye cyane ku bakunzi ba Barça, Laporta yavuze ko ari ingingo yari ikenewe kugira ngo umugwi ubandanye kubaho na cyane cyane ko wamuhemba amafaranga menshi cyane. Muri iyo ntumbero nyene yaciye yizigira abantu bashasha mu buyobozi bw'umugwi no mu bijanye n'inkino nk'umumenyereza Deterrence Afrique hamwe n'umuyobozi w'inkino Deco kugira ngo basubize Barça ku rwego hejuru. None inkomoko n'umuryango wa Laporta byo ni ibihe byifashe gute? Joan Laporta yavukiye kwibarabara Passage de Santa Joana i Barcelona, akari yafata nk'agahambaye cyane mu buzima bwiwe kuko nuba akunda kuhagenderana cyane cyane agiye kuramutsa na wiwe. Izina ryiwe ryose Joan Laporta i Esrac rishingiye ku muco wa Catalunya, aho umuntu akoresha izina rya se hamwe n'irya nyina. Se we yitwa Joan Laporta Bonasre, mama wiwe akitwa Maite Esrac. Birumvikana yuko yateranije amazina ya mama wiwe. Abavyeyi mu kumwita amazina barateranije amazina yabo. Laporta nta mugore afise. Yahukanye n'umugore wiwe Constanza Echevarria mu mwaka wa 2008, bari bamaze kuvyarana abana 3 b'abahungu. Wa mbere yitwa Paul Laporta Echevarria, kabiri yitwa Guillaume Laporta Echevarria, watatu nawe yitwa Jan Laporta Echevarria. Umuhungu wiwe w'imfura Paul Echevarria Laporta yarakinye umupira w'amaguru nk'umukinyi wa hagati, akinira asatira kandi yabigize umwuga. Ubafise imyaka 32, akaba atamugwagira inyuma yo gukinira mu mwaka uheze umugwi wa Paramos FC wo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Espagne. Laporta akunze kuvuga ko akunda cyane igisagara cya Barcelona, ko ikiyaga cyaho, imisozi yaho hamwe n'ubwakiranyi bw'abanyagisagara baho ari byo bituma yiyumva ameze neza ari muri icyo gisagara. Shokwibaza uti urugendo rw'iyo mu buyobozi bwa Barça bwo rwagenze gute? Joan Laporta yatowe bwa mbere kuba umuyobozi wa FC Barcelona igenekezo ya 15 ruheshi n'ubwo kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2003 ku majwi 52.6%. Ico gihe umugwi wari mu ngorane zikomeye cyane nyuma y'ubuyobozi bwa Joan Gaspar bwari bwasize umugwi mu madeni menshi, ariko intsinzi nazo zikaba nke. Mu gihe cy'amatora benshi bari bibaza ko Luis Bassat ari we yotsinda, ariko Laporta yaratsinze kubera umugambi wiwe wo guhindura ibintu mu buyobozi bukomeye yari yatangaje. Mu ntango yari yasezeranye kuzana David Beckham
ariko uwo mukinyi w'icamamare yahisemo kuja mu mugwi wa Real Madrid. Ariko Laporta abifashijemo n'uwari icegera c'umuyobozi w'ubuhinga ico gihe Sandro Rosell yahavuye azana umukinyi w'icamamare Ronaldinho mu mwaka wa 2003. Ku mano z'umunyamateka muri kahise ka Barcelona Joan Cruyff, Laporta yashizeho Frank Rijkaard nk'umumenyereza. Mu ntango byari bigoye kuko Real Madrid yari yarabasize amanota 15, ariko mu mwaka wa 2004 umugwi warahindutse urangiza championnat uri mu kibanza ca kabiri inyuma ya Valence yatwaye iganwa, ariko kandi wari imbere ya Real Madrid. Mu mwaka wa 2005 Barça yaratahukanye La Liga ya 17. Mu mwaka wa 2006 naho yatwaye igikombe ca UEFA Champions League inyuma yo gutsinda Arsenal ibitsindo 2-1 muri final i Paris ku bitsindo vya Samuel Eto'o na Giuliano Belletti. Ivyo byose bikaba byaranguwe ku ntwaro y'umuyobozi yitwa Joan Laporta. Ibibazo by'amatati mu buyobozi bwa Laporta byo byifashe gute? Naho hari intsinzi, umuyobozi bwa Laporta habaye n'amatati. Mubano wiwe na Sandro Rosell warasenyutse. Rosell acava mu buyobozi aragenda. Hariho kandi ikibazo cy'umuvukanyi wiwe Alejandro Echevarria yashizwe mu buyobozi bw'umugwi, ariko bikaza kumenyekana ko yarafitaniye isano n'ishirahamwe Fundación Francisco Franco, ishirahamwe itigeze ribana neza na FC Barcelona biturutse ku mvo za politike, bituma aca aheba ico kibanza. Gihe c'intsinzi zikomeye kuva mu mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2010 cyari cifashe gute? Mu mwaka wa 2008 Laporta yirukanye umumenyereza Frank Rijkaard acashiraho Pep Guardiola. Mu mwaka wa 2009 Barça yarakoze amateka, yatwaye ibikombe vya Champions League, La Liga, Copa del Rey, hanyuma inaronka ibindi bikombe gushika ku bikombe 7 mu mwaka umwe bitari bwigere bibaho mu mateka y'umupira w'amaguru, ico bita septuple. Muri ico gihe Barça yari ifise abakinyi benshi bakuriye mu ishure ry'umupira w'amaguru ryayo La Masia. Laporta naho avuga mu mupira w'amaguru yaciye muri politike. Uti byari byifashe gute? Tubicemo gato. Mu mwaka wa 2010 Laporta yinjiye muri politike. Yarashizeho urubuga rwo gusigurira abantu ivyiyumviro vyiwe vya politike, hanyuma atorwa nk'umushingamateka mu nama nshingamateka ya Catalunya. Yaranabaye kandi umwe mu bagize inama mpanuzajambo y'igisagara ca Barcelona kiri mu ntara ya Catalunya kuva mu mwaka wa 2011 gushika mu mwaka wa 2015. None Laporta agarutse mu bijanye no kuyobora mu FC Barcelona gute? Mu mwaka wa 2015 Laporta yaragerageje gusubira kuyobora mu FC Barcelona, ariko atsindwa na Josep Maria Bartomeu. Ariko mu mwaka wa 2021 yaragarutse atsinda amatora ku majwi 55%, hanyuma mu mwaka wa 2026 atsinda ku majwi 68%, asubira kuba umuyobozi w'umugwi gushika mu mwaka wa 2031. Intwaro ya Joan Laporta yaranzwe n'ibikombe bitari bike. Byari byifashe gute? Mu gihe Laporta ariko ubuyobozi, FC Barcelona yararonse ibikombe 59 mu mahiganwa no mu nkino zitandukanye. Mu mupira w'amaguru honyene Laporta yahaye Barça ibikombe 19. Aho harimwo UEFA Champions League zibiri, nuvuga y'umwaka wa 2006 n'umwaka wa 2009, harimo La Liga 6 yo muri 2005, 2006, 2009, 2010, 2023 na 2025. Harimo Copa del Rey 3, harimo Super Coupe d'Espagne 6, harimo Super Coupe d'Europe imwe yo mu 2009, cyo kimwe na Coupe du Monde de Club imwe yo mu mwaka wa 2009 nyene. Hamba video ibikombe 19 byo mu mupira w'amaguru, hariho n'ibindi bikombe byinshi Laporta yahaye mu FC Barcelona mu nkino zitandukanye nka basketball, handball, rink hockey na ice hockey. Mu ncamake, Joan Laporta ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu mateka ya FC Barcelona. Afise ubutwari, akagira ingingo zikomeye kandi akagira urukundo rudasanzwe ku mugwi. Ubu yongeye gutorwa kuyobora Barça gushika mu mwaka wa 2031.
bakunzi b'uwo mugwi barafise icizere cy'uko ashobora gusubiza umugwi wabo ku rwego rwo hejuru rw'isi nk'uko yabikoze mu gihe cya mbere cy'ubuyobozi bwiwe. Ni ayahe mateka yandi uzi kuri Joan Laporta tutakubwiye muri iki kiganiro? Canke naho ni uwuhe munyamupira ushaka kumenya amateka yiwe? Itugiye muri commentaire hanyuma vuba tuze tuyakuzanire. Vyumviro vyawe ni ntangere. Wari kumwe nanje Wilfried Rambona bantazira wifi. Kinyamakuru ni WFI Sport cyangwa Wi-Fi Sport cyangwa Wifi Sport. Ivana uko umva ukivuga. Gikorera kuri Facebook no kuri YouTube. Wakoze kunkurikirana kuva mu ntango gushika mu mpera z'iki kiganiro. Uranigwe mu mirimo yawe. Ariko kandi woroherwe mu bibazo uri ko acamwo. Dusubiye mu biganiro byo hanyuma. Bye bye, hasta la vista. Ciao.